Dusomye rero muri iki gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya, kandi imirongo itari mike muri no 50 turiko turavuga twayikuye mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya. Iki gitabo ni igitabo kidasanzwe, naho n'ibindi bitabo navyo nyene bidasanzwe, ko ni igitabo kigizwe n'ibice 66 muri Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66. Murumva ko tumengo hari ikintu kidasanzwe. Igitabo gifise amashapitire 66 kiri mu gitabo naco kigizwe n'ibitabo 66. Urumva ko hari isano wogomba kumera nk'ugira nk'ubijanisha. Rero nuko twamajambo menshi twakuye muri kino gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya. Rero usomye mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya igice c'indwi ku murongo wa 14 tuhasanga amajambo avuga ngo nico gitumye Uhoraho ubwiwe ariwe agira abahe ikimenyamenya. Raba inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Emanueli, Imana yacu nihimbazwe. Nico gitumye Uhoraho ubwiwe ariwe agira abahe ikimenyamenya. Raba ni ijambo rero ndaronderamwo. Raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, izomwita Emanueli canke Emanueli kumbure mu Gifaransa. Imana yacu nihimbazwe. N'uyu uvugishwa n'Imana Yesaya nawe yavuze ku majambo atari make yerekana ukuvuka k'uyu mukiza, ukuvuka kwa Yesu Kristo. Uyu muvugishwa n'Imana Yesaya yavuze ibitari bike kuri uyu mucunguzi azovuka, ahereye ku kuvuka kwiwe, hanyuma no kuvuga igikorwa kizoba kimuzanye. Iruhande y'ibyo aratera intambwe avuga no kubizomubako, ibyago, ubuzima azogira, imibabaro azogira. Turaza kubibona imbere gatoya. Rero muri kino gihe hari nko mu kinjana ca munani imbere y'uko Yesu avuka, ni ukuvuga mu myaka y'amajana hafi 8 imbere y'uko Yesu avuka. Yesaya avuga aya majambo avuga ngo raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, izomwita Emanueli, Imana yacu nihimbazwe. Aha murumva ko yavuze n'izina uwo mwana w'umuhungu azokwitwa niyavyarwa n'iyo nkumi izoba yasamye inda. Imana yacu nihimbazwe. Dutumbereye kuvuga ikire, dutumbereye kuvuga yuko byari byaravuzwe ko Yesu azovukira mw'isi, azanywe no kuducungura, azanywe no kudupfira, aje kutubera umucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. Iki gihe Yesaya muri kino kinjana c'8 imbere y'uko Yesu avuka aravugishwa, avuga ngo raba inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, uyo mwana w'umuhungu izomwita Emanueli, Imana yacu nihimbazwe. Mu kiganiro kizoza ca gatatu tuzorabira hamwe Yesu Kristo uwo ariwe by'ukuri. Yesu Kristo ninde by'ukuri? Ico gihe rero tuzogaruka no ku mazina yiwe n'ico asigura. Ngaho rero Yesaya hagisigaye imyaka ishika hafi 750, ni ukuvuga mu kinjana c'8 hagisigaye imyaka 800 hafi kugira ngo Yesu avuke. Aravugishwa abihawe n'Imana, abwiwe n'Imana guhanura, kuvuga yuko hazovuka umwana w'umuhungu, kandi uyo mwana w'umuhungu azokwitwa Emanueli. Imana yacu nihimbazwe. Tubandanije gusoma kandi muri ico gitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya, nimwe muri babavugishwa kumbure batatu bakuru bivanye nuko ivyo bavugishwa ari byinshi. Twavuzemwo Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli. Uyu uvugishwa n'Imana rero Yesaya mu gice ciwe c'9 ku murongo wa 6 naho nyene tuhasanga amajambo atubwira ku kuvuka
k'uyu mukiza, k'uyu mucunguzi, ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Imana yacu nihimbazwa. Naho tuhasanga amajambo avuga ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Muri uno murongo uyu Yesaya yavuze ku mazina 5 azokwitwa uyu mucunguzi, uyu mwana w'umuhungu azoba atuvukiye. Aravuga ngo azokwitwa igitangaza. Ibi navyo nyese ndabitebako kubera mu kiganiro ca 3 tuzobigarukako kandi mu buryo bwimbitse, kumbure tubihagarareko cyane. Hanyuma rero aravuga ngo azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nishimwe. Aravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Muri ico gihe wewe yabivuze nk'aho umengo mbere ahubwo birahejeje kuba, byamaze kuba, ntibigisigaje igihe kirekire, ahubwo umengo nico gihe nyene birabaye karabaye. Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Mu Bisirayeli cyari ikintu kidasanzwe iyo umuntu avyaye umwana w'umuhungu. Ni koko n'umwigeme yari umwana, sinovuga ngo bararira, sinovuga ngo baracura intimba, ariko umwana w'umuhungu cyari ikintu kidasanzwe. Kubyara umwana w'umuhungu ni nk'aho novuga ngo waba uvyaye icubahiro mu muryango, waba uvyaye umuvugizi azovugira umuryango, azogwanira umuryango. Novuga ngo byafatwa nk'aho woba uvyaye ingabo, uvyaye umusirikare, uvyaye uzoharanira agateka k'umuryango, waba uvyaye umuntu azohagararira umuryango ngo nturenganwe. Turetse n'ibyo kandi mu Bisirayeli habaye amarosansuma, burya ngo baharura abagabo gusa, abana n'abagore ntibabaharura, baharura abagabo. Igitsina hungu cyangwa igitsina gabo cyari ikintu kidasanzwe mu Bisirayeli. Novuga ngo muri make baraprivilegia igitsina gabo gusumba igitsina gore, baraha agateka canke ijambo n'ijunja n'icubahiro n'ikibanza. Novuga ngo no mu vya politike kumbure abagabo bari considere cane, nibo bafatwa. None rero uyu murongo uvuze ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware kuri uyo mwana. Rero uyo mwana tuvukiye agiye kuzoba umucunguzi, ubutware, ubwami, icubahiro, uguhimbazwa, ugukubitirwa inkoro hasi, ukubahwa na bose, bizoba ku bitugu vyiwe. Ni ukuvuga ngo kwa kundi duha tubona intwazangabo zambara amapete, bino byavugwa ngo amapete azambikwa uyu mwana w'umuhungu duhawe twebwe mu Bisirayeli muri bino bihe bigoye. Ibi bihe by'Abisirayeli barimwo ni ibihe kumbure bitari byoroshe, ni ibihe byari bikeneye ko baronka Imana y'ubushobozi, ni ibihe byari bikeneye ko baronka Data wa twese ahoraho, ni ibihe bari bakeneye kuronka umwami w'amahoro. Tuzobigaruka ko kumbure mu kiganiro kizoza, reka kumbure ibyo tubigaruke. Ni igihe rero bari bakeneye uyu mwana w'umuhungu afise amakarakteristike, afise bino bintu bimuranga, afise ibimuranga bimeze nk'ibi uyu uvugishwa n'Imana Yesaya avugishije. Avuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware uyo mwana w'umuhungu buzoba ku bitugu vyiwe, ntazoba uwo gukandamizwa, ntazoba uwo gucinyizwa, ntazoba uwo kurenganywa, kuko uyu mwana w'umuhungu duhawe azoba ari umutware. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azoba ari umutware. Imana yacu nihimbazwe.
nuko rero Yesaya yavugishijwe avuga kuri uyu mwana w'umuhungu yaragiye kuvuka, ariwe Yesu Kristo, kugira ngo acungure abari mw'isi, abacunguje urupfu rwo ku musaraba. Imana yacu nihimbazwe. Muri ca kiganiro cacu ca mbere hari hano twavuze yuko Imana yahisemo gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe ariwe asubira kuza ngo abe umuhuza, ahuze Imana n'abantu bayo, mu gihe abantu bari baragiye mu byaha, bagacokera mu byaha kuva cage ya nzoka ihenze Eva. Hanyuma imigenderanire myiza bari bafitaniye n'Imana, Imana ngo yahora igendera abantu bayo mu kayaga ko ku mugoroba, ikabaganiriza, ikabatemberera, ikaganira nabo, ikabaha keya, bakanezerwa. Bari abana bisanzuye mu rugo rw'umuvyeyi ariyo Mana. Ariko icyaha kimaze kwinjira mw'isi, iyo migenderanire kiragenda, ibiravuye biraheze. Hanyuma rero Imana kubera urukundo yakunze abari mw'isi, rutabaye urukundo rw'akarimi gusa, rutabaye urukundo rw'amajambo gusa, ariko kubera ko rwabaye urukundo rutanga, nuko twabivuze muri kiriya kiganiro ko urukundo, ahari urukundo imisi yose hama yinyegezemo ikintu cyo gutanga. Imana nayo urukundo yakunze abari mw'isi ntigwabaye rwo kudushasa kw'akarimi gusa, ariko yadukunze urukundo ruyisunika rukayishikana ku rugero rwo gufata ingingo yo gutanga umwana wayo w'ikinege ariwe Yesu Kristo, kugira ngo aze mw'isi asubira ducungure, hanyuma duhuze n'Imana ya migenderanire yari yaravuyeho kubera icaha caje mw'isi. Iyo migenderanire myiza isubire ibe restore, hanyuma abamwizera bose bahabwa ubugingo bushasha, bahabwa ubugingo budashira bwari bwarakuweho nuko icaha cakweza urupfu mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Twarabibonye rero, ivyo ntitwobigarukako cane, nuko nyene usanga nyene ari hatari mengo umuntu kubirengana vyaje biragoye.